Kazoza FM. Be your own boss. Ego cyane tugeze neza na neza igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro numwe ukurikirana ikiganiro kuziko n'ikiganiro mushikirizwa na jewe nyine Rukundo Diogene kikaba kiba iminsi yose kuva igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro kuri radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu kwijana gatatu nibice bitatu niko twimereye niko tumeze niko tuzokwama tumeze twama tubakunda kandi turatsikoma mudukundira kuri no mwanya je Rukundo Diogene kuri micro mwinga bw'ivyuma twadufise King Leandre mwinga bw'amajwi hama mu binga bw'amasanamu akabariyo Patrick rero no mwanya twashikiritse ikiganiro kuziko ko musazo mubizi ku munsi turagira ibintu bitandukanye tukaba dusaba tumene batandukanye bavuye mu mice itandukanye igize imico n'imigenzo mu Burundi kuri no musi wa kane umfise umutumire yitwa Nsengiyumva Augustin nigeze najyanye Nsengiyumva Augustin twaba dukunda ngaha guhamagara na Augustin amazina y'ikirundi gusa jiza ngo ndakwita Nsengiyumva ahubwo rero ntuza kunyita Nsengiyumva Augustin uze kunyita Nkurikiye Nsengiyumva Nkurikiye Nsengiyumva kubera Nkurikiye niryo navukanye hanyuma abavyeyi bacu banyita Nsengiyumva bacakurikiza nico kintu citwa Augustin ico kintu yego nico gituma rero ugombye wocu nyita Nkurikiye Nsengiyumva yego niyo mazina navukanye neza cyane yitwa Nkurikiye Nsengiyumva niko twimereye murabizi duhamagara amazina y'ikirundi je nitwa Rukundo ngira ngo bamutse kubyumva nabyumvise wari nagiza wa mugabo igugo mafaranga uno munsi rero tuzoganira kuvyerekeye ubutunzi kama nk'isoko giterambere ryo muri kubu no muri Kazoza apana Kazoza FM kubu no muri Kazoza none ga Nkurikiye tutarashika kure wowe ku butunzi kama umuntu avuze ubutunzi kama twokumva iki twotahura iki no kuvuga muri rusangi tugerageje kwiyumvira ku kintu kijana n'ubutunzi kama twumva ni bwa butunzi ni bya bintu byose biri dusanzwe dufise abarundi basanzwe bafise wabo batavana hanze hanyuma bishobora kubazanira mwimbu y'ikintu runaka kuvuga tuvuze mwimbu ntituba tuvuze bya bindi barima vyonyene birashobora kuba ari ibintu bakoresha ivyo no mwimbu rero ni ubutunzi kama twavuga ni bya bintu byose kama no kuvuga dusangi wacu by'imimerere duheza rero tugakuramwo ivyo twifuza twebwe nk'abarundi neza cyane none ubutunzi kama hamwe n'iterambere ryo muri kubu na Kazoza ivyo bintu birafitanye isano yambari hari iriho cyane bo no kuvuga ngo ukwirikije ivyo abandi abantu basanzwe batahura udafise ntaco ushobora guheza uronke muri Kazoza nico gituma abakera bakoresha ikintu bita rotroke twavuga yuko mu Kirundi ni guhanahana no kuvuga wowe ufise inka ukagenda ukaguza n'ubundi umuntu afise umwimbu hama bakaronka ivyo afungura we nakaronka ivyo utunga rero no kuvuga muri rusange bwa butunzi kama birafise kimaze cyane muri Kazoza bitewe nuko wowe nimba ufise tuvuge nk'akarorero wewe wararimye nk'ibitoki bya bikava byaragwiriye birashobora kugufasha kugira ngo abana bawe muri Kazoza bazoronka amatongo bubakamwo cyangwa bashobora kugura ibya bindi byose bifuza ari amamodoka kwera yuko wa mwimbu wawe waronse cyangwa ibyo bintu bya ufise byo kama bishobora guheza bikagufasha kuzoronka ico bifuza muri Kazoza ego duhindukire gatonya ikiganiro kuziko n'iganiro kiba iminsi yose muri kuziko turarinjora tukavugana kahise twabwe nivyerekeye imico n'imigenzo mu Burundi mbese muri no mwanya igihe cy'isaha normal yaho tugeze murabizi neza yuko hariya kuri kuziko kuri Avenue de la Liberté cyangwa se Route Rumonge ku numero 40 ariko harabera ikiyago cerekeye ese twembe ti mubibona gute dusubiye kubandwa tuvise kwa duse abatumira batandukanye harimo na Rukundo ni kiganiro kuziko rero giheraho nyene cyaje kuvoma imizi hariya kuziko kuri yandere kuziko turaganira kuno munsi wa kane naho no munsi kenshi dukunda kuvuga ivyerekeye ibitabo gusoma ku bwawe Nkurikiye Nsengiyumva n'uruharanya baki ugusoma canke kwandika mu iterambere cy'ugwaruka ku bwawe bo uko bwanje bo je d'abord ntahura ko gusoma ni kimwe mu bintu bidufasha kumenya ivyo abandi abantu bagize ku bushakashatsi canke ivyo abandi abantu babonye muri kahise twe mu ico gihe tutariho canke mu gihe bari kwarimvira ico kintu turaheza tukamenya ivyo bari kubariyumvira bisunze ku vyo babona tuvuge nko ku mico nkuko turabivuga canke ku nyubakire y'abantu muri rusange no kuvuga hezo kamenya vya bintu vyose n'ubushakashatsi ukamenya ukuntu byari bimeze hama bigaza bikagufasha kugira ngo ushobore kumenya nawe ukuntu twari ibintu vyawe no kuvuga mu yandi amajambo bituma ukuraho urujijo tuvuze urujijo
urabona urujijo n'ugwikeke cyangwa kwiyumvira ibindi bintu bitandukanye n'ukuri ku bintu uko bisanzwe bimeze kuko urabona abarundi uno munsi nk'umuntu hari umurundi umubariye kubandwa nko kumwakubona bivuga adashobora kumenya ivyo ari byo aca kubwira ngo ivyo bintu ngo byari bimeze uku byari bimeze kuriya mugabo we warasomye ibitabo bivuga ibintu bijanye no kubandwa canke bivuga kuri kahise y'abarundi uraza ugatahura ukuntu vyakogwa gutyo bikagufasha kumenya nawe uko ushobora kubikora muri kino gihe hanyuma kwandika naho daboro bigufasha we mu kwandika iyo uri kurandika nk'ubu twe turandika bigufasha daboro kugira ngo utange message uhereze message abantu bashobora gushikira za nyandiko zawe gutyo bya bintu ya message watanze cyangwa bwa butumwa watanze kuri ba bantu bagaheza bakamenya uburyo bashobora kwitwara kuva muri rusangi novuga ivyo muri rusangi hari abatari bake twirengagiza canke se abatabizi ibyo tuvuga abatabizi ntibabitahure yamara ukabifata nk'ibisanzwe mbega wo kubgawe byo byoroshe kwandika kuko wavuze yuko urandika byo byoroshe kwandika cyane uri hano ego novuga yuko kwandika n'igikorwa gikomeye cyane kubera yuko kwandika daboro ni impano kandi kwandika ntushobora kwandika ibintu byose wiyumviriye uko vyumviye kose bigusaba daboro kugira ngo ubushakashatsi hanyuma ugaheza ukaraba ibikenewe kubera ntushobora gupfa kwandikisha icyo cyose urashobora kwandika ikintu ugasanga abandi bantu baracanditse rero mu gihe rero ukoresheje icyanditswe n'abandi abantu wewe uba ufise ikindi cyumviro ariko kiza kuzuza ca kindi cy'ubwa mbere gutyo icyumviro cyawe kigaza kikaba icyumviro kimeze neza rero kwandika n'ivyigera byoroha kuko urumva ko ari ibintu bisaba umwanya bisaba kwiyumvira bisaba gushishoza kuraba ko ca kintu uri kuratanga atari ikintu kibica bica nyanda majambo sinovuga ko kwandika vyoroshe ariko kandi ku muntu abikora n'umuhati n'igikorwa nk'ibindi bikorwa byose ubwirizwa kugitanga kubera yuko ubu bifise ubwirizwa kugira uwo muhati wo kwandika cyangwa kugira bwa bushakashatsi kugira ngo ushobore gutanga ikintu cyawe kimeze neza yego ni iradiyo ni Kazoza FM nyene ije ryo kugwiza umwimbo tuguma tugwiza umwimbo mu miganiro cacu kuziko tuko turaganira na Nkurikiye Nsengiyumva Nsengiyumva niwe tuko turaganira ariko aratubwira ivyerekeye ubutunzi kama uruhara rw'ubutunzi kama mu iterambere rya kubu na Kazoza Radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu ikiganiro ni kuziko tuganira iminsi yose na mwebwe ivyerekeye imico n'imigenzo mu Burundi turi kumwe n'umutumire uno munsi kuri uno munsi wa kane yitwa Nkurikiye Nsengiyumva akaba ariko tuganira ku vyerekeye ubutunzi kama yuko ari isoko ry'iterambere muri kubu na Kazoza mbega Nkurikiye ndakwibariza gato woduha uburorero butatu bune canke butanu bw'ubutunzi kama yego ati ikicoja mu butunzi kama ikicoja mu butunzi kama nk'akarorero reka dutange nk'akarorero imbere yuko nza kutanga ivyo bintu bishika 2 canke 3 by'ubutunzi kama urabona ubu ingenzi z'Uburundi ziba zije mu gihugu cy'u Burundi daboro kuza kuraba ku gihugu cyubatswe cyangwa kugira inyungu bashobora kuronka bafatiye ku by'u Burundi bufise urabona uno munsi ufatiye mu mico ingoma ni kimwe mu bintu biriho biserukira nk'igihugu biri shingiro y'umuco w'ikirundi cyerekana Uburundi muri rusange ego n'Uburundi no kuvuga ico hamwe dufashe rero nk'ingoma tukayikura mu butunzi bw'igihugu turashobora kuba twihenze uti kubera iki kubera yuko wa munyamahanga iwaba adahoraho n'ingoma aramusaje mu gihugu cy'u Burundi akabona ingoma araheza akavuga ati iki kintu ni ikintu cy'agaciro habasigaye gusa ko abarundi tumenye uburyo dushobora kukivyaza mu musaruro kubera urabona abaririmbyi kugira ngo baririmbe bacurarange bafise ingoma imidiho bakoresha nuko abazungu bakoze ibindi bintu by'ibinanda bakoresha mugabo twe natwe dukoresheje ingoma urumva ko dushobora guhingura tugahibongoza hama tugaheza tugashika ku kintu nyezina hariho n'ibindi bintu mu Burundi kera bakoresha wanashaka no munsi bamwe barabikoresha bamaze kubiha agaciro nk'igisabo canke ikirezi igisabo n'ikirezi wovuga ko ni ibintu biri mu bintu ndangamuco gihugu ivyo ni kama ku Burundi usivye n'ivyo haro n'ibindi bintu dufise twe nk'abarundi urabona abazungu igihe baza mu Burundi bakurikirana ibintu dutunze urabona ko ugerageje gusoma kahise ku Burundi karerekana neza yuko abazungu barakunda cyane amasoro barakunda cyane amagi birashoboka ko inkoko zacu z'indundi zoba zari zifise amagi canke inka zacu z'u Burundi zakomakamo amavuta ariyo bita amasoro yabaryohera ivyo navyo biri mu butunzi
bw'igihugu canke muri vya bintu twariko turifuza kumenya nivyo muri rusange neza cyane none ku bwawe rero ubutunzi kama wowa kibanza nyabaki ku murindi w'iterambere bo eka tuvuge iki kintu jewe kenshi nkunda guhamagarira abarundi daboro kugira ngo dushobore gutahura igihugu cyacu cy'u Burundi tugusabwa kumaza gukubitiza amaso yacu muri kahise kuko tutarasubiza kahise gushikahe kora kahise ni karekare kuva uburundi bukicitwa Burundi kuva aho tugeza kumenya uburundi bukicitwa Burundi canke kera gose kuva uburundi bukicitwa Burundi kuko uburundi bukicitwa Burundi twe dufata yuko bwatangwa kuba kuri ntare rushatsi siko kugeza no musi tiko turavuga rero abarundi bakubitiza amaso gusa ku bakoroni bakagarukiriza aho so twategereza kumenya duhereye ku bami hataraza aho wanashaka nibi bintu by'ubukoroni cyangwa hataraza aho aya matati yabaye mu gihugu hari ibintu nama shikiriza iyo duhuye n'abantu ariko baranyumviriza ndaberekeza yuko kera ugerageje kuraba abarundi bari bafise ukuntu bari bashize hamwe mu gukundana bari bafise ukuntu basangira ibintu ku buryo batinubana ku buryo umurundi agize ikibazo murundi mugenzi we agerageza kukigerageza kuna agitorera umuti ivyo rero byaraheza bigatuma uburundi bwitwa Burundi gutyo niyo hagize itera igihugu bakakigwanya baciye muri bwa bumwe basanzwe bafise mugabo no munsi abarundi babona twirabira ibinyene bituraba ugasanga umuntu araba ukwemera kwiwe asanga araba uwo bakorana araba kibano gutyo bigaheza bikatwononera kahise canke kazoza kacu twari twifuza kuzokuramo byinshi nyarya atamuntu numwe akenera kubaho no munsi abwo akenera kubandanya baho canke n'imiryango yiwe gatera imbere kazobaho rero muri rusangi ku butunzi kama wafatiye kuri kahise kuri vya bintu vyacu kama twari dusanzwe dufise kera birashobora kuduha ihangiro canke birashobora kuduha intumbero y'ukuntu dushobora gutumbereza uburundi tugaza tukamenya ukuntu dushobora kubana tutisunze ibinabiriya uno munsi bidutandukanye no kuvuga ko novuga rero yuko ubutunzi kama canke vya bintu byose vyacu kama nivyo bigize uburundi nivyo byategezwa kugira abarundi hama bagaheza bagashobora kumenya kuno bashobora kwitatura n'abantu kuno bashobora kubaka uburundi bwabo kuno bashobora kubana gutyo tugaheza tukabaho neza kubera yuko hari amahoro nta nakimwe bubutse kuko uravye kera abami hateye ikiza tuvuge nk'ibyo tubona mu nyandiko hariho ibiza byara bitera nshancane inzige canke izindi ngwara zatera mu inzige ni les sauterelles ego inzige rero zimaze gutera byasabwa yuko umwami n'abagendanyi biwo babimenya hama abarundi bose bagaheza gafata ingingo swate nko kuzitora kuzinobanoba bakazikura aho zateye bakazica cyangwa bakaziturira ivyo byaheza bigatumwa nuko twese turi ini tusize hamwe natwe rero no munsi bwa butunzi bwacu kama nibwo tugereza kutwerekeza direction iyo tushaka kuzoshika muri kazoza gutyo tugaza tukiyubaka tukamenya nuko dushobora guhangana n'ibintu n'icyo muri rusange ni kuvuga ku bwawe ubwo butunzi kama buradufasha gusubira kuba umurundi mwe bene mugabo umwe ego gute cyane gute none ivyo bintu kama bituma tubumwe ni kubera ko tuvuga tuti nyambari iyo ngoma dufate nta handi kwisi uzosanga ingoma imeze nk'iyo ngaha mu Burundi nico kintu kica kitugira umwezi oya suko ndiko ndabivuga yego no kuvuga kuba dufise ingoma vyonyene ntibihagije ariko kuba dufise ingoma burya ingoma yari ifise ico yavuga ukurikiranye muri kahise yego yari ifise ico yavuga tuvuga nk'akarorero kagenda yari ingoma yavuga rimwe mu mwaka nk'umuganuro umuganuro wabaho rimwe mu mwaka ivyo byari ibintu biheza bigahuza abarundi gutyo bamaze kuba bari hamwe bakahiza bakaganira bakisanzura bakaganira bumwe wese mu bibazo vyiwe hanyuma bigaheza bigatuma abarundi bashaka kumenya ukuntu bahangana n'ikintu cyo cyose rero muri bwa butunzi kama mu gihe tubuhaye agaciro tumenya n'ukuntu bwategeza gukoreshwa biraheza bigaca bituma muri guhura kwacu duhujijwe na vya bintu runaka kama vyacu vya kera twari dusanzwe dufise twe nk'abarundi biraheza bikadufasha kugira ngo twisanzure duze tuganire tuvugane duze tumenye ukuntu dushobora gutorera umuti ibibazo vyacu hama tumenye n'ukuntu dupanga kazoza ubu nk'akarorero urabona inzoga kuganira duciye ku nzoga abarundi baricara hamwe bagasangira ugwagwa hanyuma maze gusangira ugwagwa ntikwari kunywa gusa barahanahana n'ivyiyumviro barasangira ugwagwa basangira n'ijambo kumukenkumu ego hanyuma iryo jambo rero baba bariko barahanahana yarashobora kuba ari ijambo rituma umwe amenya ukuntu ashobora kubaka uyundi cyangwa kwiyubaka we muri rusange ariko no munsi uzorabe abanywe hari gihe banywa kugira ngo binezereze ntibaha agaciro
agaciro ka kera kajya gufa ubunyegeye buganirira oya rero dusabwa no munsi muri bwa butunzi bwacu kama kumenya ko tubufise hama tukabukoresha nko bwategeze gukoreshwa tukaba agaciro nkuko abakera baguha agaciro ngaho urumva sikumenya ko tubufise gusa nukumenya ko tubufise tukamenya nubwo ari bwo erega ari ibintu dufata nico kibazo nari nateguye gukurikira hari ibintu dufata tugasha twishiramo nkuko umengo nibwo butunzi kama umengo tukabyinjiza mu buzima bwacu kamengo nivyo abarundi nk'ubu nk'akarorero gasanzwe mu miryango iriko iratera imbere siko mu miryango iriko iratera imbere umengo kuzana abajya abakozi b'abakobwa twita abayaya canke iki umengo nivyo bigezweho umengo niko vyamye mugabo ivyo cha twibagira yuko nyambo umuyaya yateruye umwana amasaha 3 umuvyeyi akaterura umwana iminota 10 canke 15 no kuvuga umwana aza kumvikana cyane no muyaga gusumba n'umuvyeyi kera ntivyabaho kera umuvyeyi arafata umwanya n'umwana wiwe muga nk'ivyo twaravyabuye tubizana iwacu turavyenstara tubigira ivy'iwacu nico gitumane ko dakubaza ati kubimenya gusa birakwiye canke turakwiye kumenya yuko dufise ubutunzi kama tugera tukamenya nubwo ari bwo hama tukabukingira kuko ari n'ibintu abandi bo mu bindi bihugu baje bo turaba bakatugirira ishari bakabidutwara kugira ngo justement nimwe bavuga mu gifaransa ngo diviser pour régner bakabitwara hiya cyahora kiduhuza bakakica uwo mugozi wahora duhuza bakawuca bakawutwara nico gituma ndiko ndakubaza ku bwawe waze ko kubimenya gusa bikwiye ko tubufise canke turakwiye kubumenya tumenye nubwo ari bwo tukakugira nuko bo reka dufatire tudugire kuri ako karero ko nyine mwatanze ku bintu bijanye n'abayaya abayaya urabona no musi aho bari kora bikoresha wanashaka nantu bateye imbere babikoresha bavyabuye ku bazungu burya hari kintu abantu tugomba gutahura ico tugomba gutahura ni cakindi ikinya kijya kintu cyose wabuye kivuye ku bandi abantu si cyawe bwite ni cyabo ugize kopi urabona jewe nk'umwakarorero twe dukora nuko tutavuze akazi dusanzwe dukora ariko reka nk'abaganga baratahura neza ibintu bijanye no konsa konsa mu mategeko y'ikiganga bavuga yuko konsa umuvyeyi abwirizwa konsa umwana byibura inshuro ndwi ku munsi urabona yego urabona uno munsi kera aho hambere hahise umuvyeyi yatwara umwana mu mugongo hamarize akamenya ko swati ashonje cyangwa ko harakanuka muriye cyangwa ari ikindi kintu runaka atashimye ariko no munsi umwana ashonje cyangwa arize muyaya no kumuhamata ntarakamenya akamaro kiwe ntarakamenya ivyo umwana bakeneye ariko umuvyeyi uwo hambere yaratahura neza ivyo ari ivyo yaratahura kubera ko umwana yaba mufise no munsi rero abavyeyi rimwe na rimwe babikoze nko kugira ngo binezereze urumva rero mu gihe botahura cyatuma abavyeyi bakera bagenda nabana babo ubwa mbere urumva bica bibafasha kugira ngo bashobore kumenya n'ukuntu bamaze kuvyara bavyitwaramo ni yahandi rero twako turavuga kumenya gusa ubutunzi kama ntibihagije harakeneye rero kwigisha kuko ni muri ibi biganiro nyene ubona turiko turakora cyangwa muri ko murakora bizoheza bikamenyesha abavyeyi canke abarundi nyezina kumenya uburyo bashobora gukingira vya bintu vyawe urashobora kubuzi wanashaka n'ubutunzi kama nubwo ubutunzi bwawe kamenya ati nko nk'akarorero inzahabu no ntituzifise ni wacu mu Burundi so ubutunzi kama dusanzwe dufise mugabo no munsi hamwe tuba tumenya ukuntu dushobora kubikoresha bidufa ko ubusa ariko muri vya biganiro tugiye turatanga umenye yuko inzahabu ari ubutunzi kama umaze kuyironka uramenya ukuntu uyikoresha hanyuma ukamenya n'ukuntu uyikingira kugira ngo izoguma ifise kakanovera na kagaciro yari isanzwe ifise ivyo rero ni ibintu bitatu nyamukuru my god twizere yuko kiganiro ndabona umwanya uri kuranyereka yuko hageze aho dusozera ariko twizere yuko ibi biganiro mu bibandanya kugira byukuri abantu bose aho bari hakuri Kazoza FM tuzogerageza to turabatumira buke ngira ngo nitwabatumira muzo twituwe ahantu bose aho bari baze baramenya ati iki kiri mu butunzi kama iki ndakwiye kukigwanira jewe narigeze gutembera mu gihugu kimwe nashatse kuvuga izina hama bacambwira ngo uvuze indirimbo dutamba umuziki kubera ko nenda hamaze amezi abiri muri ico gihugu nari nzi indirimbo bakunda hama hari nka saa 5:30 canke saa 4 y'ijoro saa 6 z'ijoro zo mwijoro hagati mu gahobo mugahongera ngo nawe ntako waruzi nanje nakivye hano nakazoza turana nakabwiwe na professeur Emile Mworo hari kanambwe ati minwe mu Kirundi ni mu gahobo urumva mu gahobo
tuko turavuza umuziki batamvye baryohewe imiziki yabo nenda yizi vraiment yumva barabazungu imiziki ubuzi abazungu barakunda amatekno nca ndahindura nca nshiramwo higaruya indirimbo y'ikirundi batamvye bose n'abari bicaye ivyo ndakubwira so kwanguha n'abari bicaye bace bahaguruka baca barambaza uwo muziki n'uyuhe twara abarundi batanu cyo turaje imbere turabigisha baraduza amaboko kugira baramenya nta muziki rundi yego abakobwa barigisha abakobwa abahungu turereka abahungu bari baryohe yego nkubwo n'ubutunzi kama kuko abarundi mu kiganiro nyene kuziko twari dufise twaratumiye umutumire aratubwira ko umuziki wo mu Burundi ari umuziki twisangije ije sinze ko umwari mubizi ego ivyo ndabizi urumva nico gituma rero arugwaruka rumwe nje nako ndavuga sinzi ko bufise akantu bobwira imbere ko turangiza ko minota 3 turangiza arugwaruka rumwe rubayeho kwabura rubona ikiruka cabura canke rugatinya kugira ivyo ngaho iwacu ngo nakayontwenga canke ngo nakayontwenga canke rukabona umuntu ariko ararengera mico kama yacu canke itunga kama ryacu bakirenganira gutyo wewe kubgawe abo bantu ubabwira bo ikintu cyambere cyashobora kuba nobwira ugugwaruka canke abandi abantu bose kubera yuko ivyo ntibiri mu gwaruka honyene biri mu bantu benshi badashobora gutahura y'agaciro kabo bo bimwe mu bitabo vyerekana neza ngo ikimwe mu bintu bituma abantu dushobora gukora ikintu no gutinya amaso y'abandi abantu cyangwa gutinya ivyo abantu bavuga birakwiye rero yuko umurundi uwo ari we wese cyangwa umurundi kazi ari ngaha twumviriza ko agomberwa gukora cakindi kiri mu mutima we cakindi abona yuko kimufitiye akamaro gusumba kwiyumvira cakindi yabonye abandi bantu kibafitiye akamaro kubera ni waraba icakanaka ngo nico kigufitiye akamaro ucabuye handa hantu wowe gazo kakizana ntikizoba kiri ico wabwite urabona abarundi uyu munsi kwigisha usanga bari kubarigisha ivyo abandi bantu basanzwe bigisha birakwiye rero yuko umuntu yigisha ibishobora gufitira akamaro abarundi muri rusangi ibintu bimukaburira kuri byinshi atarasanzwe amenya kandi kindi nk'abantu bako numviza ni radio ndabatera intege zo kwamba bakurikirana ibiganiro kuko muri bino biganiro ndumva ko ari biganiro bidusubiza mu Burundi bidusubiza kuba umurundi kiganiro cyitwa kuziko bidusubiza gutahura neza uburundi nakaranga kabyo ko sanzo bimeze hanyuma baze babikurikirana nibaza ko bazomenya byinshi murakoze nego urakoze cyane nce ndagira ko ndagushimira gose ko nawadoya akanya kawe Nsengiyumva murakoze namwe Nkurikiye yego murakoze ruko ayo mazina ndakunda kubaza Nkurikiye ni ryasokuru Nkurikiye bo ntuzi carico Nkurikiye abari umwana akurikira ciza nawe akurikira amahasa mwenda amajambo jewe ndi umwana nkurikira ciza wa mahasa nico gituma kwise Nkurikiye yego nico gituma ahubwo narivukanye ntibari narivukanye ntibari kuri inyaga kuko nigi wanje urakoze cyane ndakunda abantu bazi kirundi nico gituma mu kiganiro tugomba dutumira abantu nka bamwe bwenyene ariko tugusaba utwemera ikintu kimwe twaguhamagara kandi uzogaruka nzogaruka nta kibazo yego dushimire cyane abari muhinga bw'ivyuma bariko baradufasha rero kugira ngo ikiganiro kuziko cuno munsi kibashikire neza n'amasara mashaka kushika ari meza kandi arongorotse dushimire gose kubyo gumihariko mwebwe mwese aho muri hose mu mihiri wanyu muri ko murataha ari ku kazi aho muri hose mufasha kandi muri ikiganiro kuziko ndabakengurukiye cyane Diogene Rukundo nari kuri micro nari ko ndabashikiriza ico kiganiro ndabipfurije ijoro no muhinga mu byiza ndabasabe ikintu kimwe ntimwibagire kugwiza umwimbo bye Kazoza FM, be your own boss.